Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 17 kwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2023 mwiriwe canke mwaramutse bivana naho muherereye nabahikaze yo gukurikira amakuru twabateguriye nkabanda yahera ku ngingo nkuru ashimikiyeko. Leta y'u Burundi ihamagarirwa kureka kwiteza utunyoni ishire mu ngiro ingingo yafashwe n'umugwi wa Afrika ujejwe agateka kazina muntu ijanye no gushumbusha abakozwe ko cane n'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Muri abo basabirwa indishi harimwo na radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Ni mu kanya gato mucamo vyumva mu ntango zano makuru. Muri komine Gihanga intara ya Bubanza havugwa umutamakazi yasinzikarijwe ubuzima n'imbonerakure azira kuba yashize ahabona ubusuma bw'amafaranga bwakozwe muri koperative ihurikiyemwo abanyagihugu bo muri ako gace. Navyo nyene twabibateguriye. Turafitiye n'ikiganiro dukingire ibidukikije musanzwe mukurikira ku minsi yose ya gatanu. Uyu munsi tugaruka ku bijanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe uguhangana n'ibiza n'isibe wahimbajwe mu kwezi guheze kwa Gitugutu. Mu kanya idonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramusa duhere mu gisata c'agati y'akazi na muntu ntimejeje kubica ku masonga. Leta y'u Burundi isabwa gutanga indishi y'akababaro hamwe no gusaba ikigongwe abarundi bahohotewe ku buryo butandukanye bitewe n'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Ivyo biri mu ngingo y'amajana 636 agakoni 16 yafashwe n'umugwi wa Afrika ujejwe agateka kazina muntu n'akabanyagihugu. Umushingwamanza Jerome Baricako anasanzwe yarabaye umunyamabanga muri uwo mugwi avuga ko yizeye ko urwo rwego ruzokora ibishoboka byose kugira ngo iyo ngingo ije mu ngiro. Dukurikire umushingwamanza Jerome Baricako yaganiriye na radio RPA inyuma y'uruganda rwari rwatunganijwe kuri uyu wa gatanu n'urunani rw'abashingwamanza baburanira abahuye n'ivyago vyatewe n'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza CPI mu mfunyafunyo. Iyo ngingo uyisomye urabona yuko rujya rwego rujejwe kubahiriza akazi na muntu rwize neza ivyo rwashikirijwe ruraheza ruravuga ingingo zajya amasezerano yagenewe kubahiriza akazi na muntu muri Afrika, ingingo zarenzwe. Rujya rwego rero rwarongeye rurashikiriza ku muntu umwe wese ingene impapuro ziri muri dosiye zibisigura ivyo umuntu yataye, ingene yababaye, ingene yahohotewe, kuri umwe wese barabidondaguye. Hanyuma urwego ruravuga yuko leta y'u Burundi yarenze ingingo zitandukanye zo muri ry'amasezerano ajejwe kubahiriza agateka na muntu muri Afrika, bagomba kuvuga Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples. Ingingo zose zarenzwe nazo barazerekanye, ari naco catumye rero baca bavuga yuko leta y'u Burundi ikwiye kuriha indishi abantu bose bahungabanye, haba mu magara yabo haba mu mutima, kugira ngo umwe wese ico yahombye akironkere indishi. Abo bantu rero bituye urwo rwego kubera babonye ko sentare z'u Burundi zitashobora kubatunganiriza, kandi urwo rwego nagone rwarabonye yuko sentare z'u Burundi ataco zaje kubamarira. Rero
igisigaye no gukurikirana ingene iyo ngingo yafashwe yokurikizwa. Leta y'u Burundi rero yahawe imisi 180 kuva imenyeshwa iyo ngingo mu kwezi kwa gatandatu kugira ngo ibe yatanze inyishu kuvyisabwa, naho ikiringo isigaje ari gito. Umushingwa manza Jerome Baricako avuga ko kuvyazi ari uko leta ataciravuga kuvyizo ngingo. Umwe mu buryo bushobora gukoreshwa mu kugerageza kugondoza leta y'u Burundi ngo harimwo inzira za politike. Dusubire twumvirize umushingwa manza Jerome Baricako. Nukwizera yuko bizokunda kandi urwo rwego rujejwe kubahiriza agateka kazina muntu muri Afrika, agomba kuvuga Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples, rujejwe no gukurikirana ingene ingingo rwafashe zakurikijwe n'ibihugu byerekeye. Aho ndazi neza yuko no kuvyerekeye Burundi urwo rwego ruzokora ibishoboka byose kugira ngo ingingo rwashitse ko zubahirizwa. Uburundi bwaramenyeshejwe urwo rubanza mu kwezi kwa gatandatu uheze, kandi bwasabwe gushikiriza imigambi yose bwafashe kugira ngo urwo rubanza rukurikizwe. Uburundi bwahawe imisi 180 kugira ngo bwishure buvuge ingingo zafashwe. Amatwi asumira ntacu burishura ico kiringo naco kizohera mu kwezi kuza. Aho rero Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples izocimenya icikora kugira ngo yubahirize ingingo yafashe. Ubwo ko butishura ntibuzohava budashira no mu ngiro ibyo babusabye. Ivyo birashoboka, mugabo hari n'ubwo kwihanura ugakurikiza ingingo za Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples. Biramutse bitabaye naho hazokoreshwa ubundi buryo kugira ngo babugondoze butebe bwubahirize ya masezerano navuga Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, ukurikize ingingo zafashwe na Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples. Tubamenyeshe ko abarundi basabiwe indishi n'uwo mugwi ari 8, muri bo harimo Trésor Manirakiza aheruka kwitaba Imana. Hambavu y'abarundi sinzi bakorewe amabi biturutse ku kiringo ca gatatu cari giciye kubiri n'amategeko c'umuhisi President Petero Nkurunziza na Radio RPA yarahuye n'ico kiza. Umushingwa manza Lambert Nigarura yahagarariye Radio RPA havuga ko uwo mugwi wa Afrika wayisabiye indishi. Iyo ngingo ikaba kubw'umushingwa manza Lambert Nigarura yafashwe kuva mu kwezi kwa Ruheshi. Kurikira umushingwa manza Lambert Nigarura. Radio RPA nayo iri mu bashikiwe n'ivyo vyago vya 2015, hano vuga aho yategwa n'inzego z'umutekano z'igihugu igasamburwa, ivyuma bikamenagurwa vyo radio, ikambere n'inyubakwa yayo yari ipanze igaturikwa. Twaciye rero twitura ibisata bijejwe kubahiriza agateka kazina muntu ku butungane bwo mu Burundi ataco bwigeze bukora kuri ivyo vyaha vyakozwe. Urwo rubanza rero twararushingishije ku izina ry'iryo radio muri Commission Africaine muri 2015 nyene mu kwezi kw'icenda. Urubanza rwafashe imyaka myinshi kuko uwo mugwi wa Afrika wasavye ko leta y'u Burundi yisigura ku vyo yagirizwa igitashoboye gukora. Mu nyuma ico gisata ca Afrika kiraheza kirafata ingingo. Iyi ngingo rero ya nyuma ijo rero twokwita decision definitive yafashwe mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka. Ifatwa ry'iyo ngingo bararitumenyesheje nk'umushingwa manza serukira RPA, barongera bararimenyesha leta y'u Burundi. Ingingo rero nyamukuru no kuvuga ivyapfunditswe muri iyo ngingo, no kuvuga recommandation n'indishyi y'akababaro basabiye Radio RPA, na cane ko inzu yaturiwe RPA yari yipanze ikayipangira abandi bantu. Ni kuvuga yuko gushumbusha RPA no gushumbusha abantu bose bahombeye muri ico gitero sinabe n'inzu gusa, no kumenya yuko guturira no kuzivya Radio RPA yumvirizwa n'abarundi bihumbi n'ibihumbi ni guhonyanga kandi agateka k'abarundi, kumenya
amakuru droit d'information. Turarindiriye rero ariko turashima yuko ingingo ya nyuma yafashwe hazohasigaye urugamba rwishigwa mu ngiro ry'ibizoba vyasabwe n'uwo mugwi, ni ukuvuga les recommandations n'indishyi y'akababaro. Ni ikindi gikorwa n'urundi rugamba ariko gihambaye cyarakozwe no gufata iyo ngingo ntabanduka ariyo bita decision definitive. Dosiye ya Floris Nzeye, umukozi wa mitiweli ajejwe igisata c'ubuhinga bwa none, ngo ntiriko irakurikiza amategeko mu gihe akwije iminsi 15 afungiwe mu iperereza atamuryango canke umushingwamanza arekuriwe kumubona. Umushingwamanza Dieudonné Bashirahishize aributsa ko umuntu icaha cyose aba ariko arakurikiranwa ko aguma afatwa nk'umwere kandi ko hari uburenganzira amategeko amwemerera. Kurikira umushingwamanza Dieudonné Bashirahishize. Umuntu yumvirije uko kuntu urubanza ruriko ruragenda, birumvikana ko amategeko atari ko arubahirizwa. Aha umuntu yo kwibutsa ko umuntu wese mu gihe ariko arakurikiranwa kwicaha runaka aguma afatwa nk'umwere, agakingirwa n'amategeko y'igihugu, aguma amuha uburenganzira bumukingira. Uburundi bwarateye igikumu ku masezerano mpuzamakungu atandukanye akingira agateka kazina muntu n'umuntu akurikiranwa arimwo. Nko mu ngingo ya 38 baravuga yuko mu gihe hariko harabaye bene ayo matohoza umuntu aguma afise uburenganzira kuko nk'umushingwamanza wiwe amushikako akabona ingene ameze. Hari no mu bihugu atajambo na rimwe umupolisi afise uburenganzira bwo kubaza umuntu akekwa kwicaha mu gihe adafise umushingwamanza wiwe. Biraheza rero bigatera amakenga mu gihe nyuma y'iminsi irenga 15 umuntu umuryango we utaramubona, hanyuma n'umushingwamanza wiwe akaba adashobora kumubonera aho bikenerewe, ku buryo no mu gihe yoba akeneye arabaganga kumbura ashobora kugira ingorane yo kubabona. Ubwo rero n'uburenganzira bwa muntu turabivuga kenshi, turavyibutsa, ariko ni byiza ko abarundi bamenye yuko ubwo burenganzira bwanditse mu ibwirizwa nshingiro bakaja baributsa abategetsi ko bategerezwa kuvyubahiriza. Nayo kubona dosiye ijanye n'ishirwa mu ngiro ry'isoko ijanwa mu rwego rw'iperereza, umushingwamanza Bashirahishize asigura ko ari iterabwoba bashatse gukoresha. Ico gipolisi cegukira umukuru w'igihugu mu vyo kijejwe, mwene izo dosiye ntizari zikwiye kujayo hatabayemwo igikenye ca bamwe n'abandi. N'ubunyene twumvirize umushingwamanza Dieudonné Bashirahishize. Iperereza ry'u Burundi risigaye umengo ryasubiye inzego zose. Iperereza ni urwego rw'igipolisi rufise ivyo rujejwe. Umuntu agiye kuraba mu itegeko ryabo nivyo mu ngingo ya 7 baravuga yuko bashobora kwirituma gutohoza ahantu hatandukanye, ariko nko muri ibi bijanye n'amasoko, amasezerano yanditse, abashira mu ngiro bamwe bose bafise ivyo bajejwe, si ibintu biba bikwiye kwinjirwamo n'iperereza, kuko iperereza umuntu aravye ingingo ya 17 y'itegeko rigenga ubwo rwego baravuga yuko rugerageza gukingira igihugu ku buryo hadashobora kuza ikintu kibangamira ubwigenge bw'igihugu caba kivuye imbere canke kivuye inyuma. Umuntu yaribaza muri ivyo vy'amasezerano yasinywe ku mugaragaro, abantu basubiza ibikorwa ku mugaragaro, aho hantu hashobora kuva bene izo mvo z'uko bavyinjiramwo ukabihibura. Umuntu yakibaza ati mbega iperereza rizokwama rikoreshwa ari ukugomba guhasha, ari umuntu rutura akeneye kugirira nabi uwundi, canke hazogira igihe rwego rukora bwubahirije amategeko. Mu bindi bihugu iperereza ahubwo rigerageza kurahura ubwenge hanze, bakibaza ati ko ibi bihugu bindi bitera imbere ntitworahura ubwo bwenge hanze tukabuzana iwacu natwe tukamenya ingene twitunganya tugatera imbere. Tweho umengo n'abahinga bo gutoteza, umengo n'abahinga bo kugirira nabi abantu, ku buryo umuntu ashitseyo uwo batwayeyo no babariye batugira urengukeyo abona umengo ubwiwe burahetse. Ivyo rero nk'umukuru w'igihugu akunda kuvuga ingorane zitagenda neza, biratangaje yuko abona ibitagenda neza, ariko no mu gipolisi ciwe hakaba hari abagikora uko. Nko mu gipolisi cose nta gipolisi na kimwe iperereza ririmwo gishobora gufunga umuntu iminsi irenga 7 bariko baratohoza handi bakarungika muri parke. Iyo irenga 7
bategerezwa kubisabira uruhusha muri parike naho ne bagasigura igituma basaba umwanya urenga ko barundi w'iminsi ndwi utarenga ariko urumva izo ndwi zibiri zamaze kurenga. Ivyo rero byose ni ibintu bigaragaza ko amategeko atariko arubahirizwa muri iyo dosiye. Frohisi Nzeye ari mu gasho k'iperereza muri zone Rohero hafi ya Paroisse Cathedrale Regina Mundi kuva ku igenekerezo rya kabiri uku kwezi kwa Munyonyo. Sixte Vinyi ni muraba harongoye umugwi CNDH tumurondeye yatwishuye ko hagikorwa amatohoza atuma atari kurigwa kubonana n'abantu. Amakuru twaronse nuko ikirego kiri mu iperereza kiva mu buyobozi bw'ikigo Mitiwere Dr Hamadanya Andwi arongo ishirahamwe Mitiwere akaba yaranse kumenyesha umuryango n'abakozi bagenzi biwe imvo zatumye bafungisha Frohisi Nzeye. RPA tukaba tumaze indwi yose turondera uyo muyobozi ariko ntatwitabe. Hari n'abandi bakozi babiri bahoze bakorera Mitiwere bapfunzwe nabo nyene kuva kuri uyu wa kabiri kubera iyo dosiye y'isoko ryo gushira ubuhinga bwa none muri ico kigo. Uwitwa Salomo Sabushimike yakukurutse akaba ariwe yahora arongoye igisata cy'ubuhinga bwa none hamwe na Serge Ntigwihisha yahoze ajejwe intwaro n'ubutunzi muri Mitiwere dafe mu mfunyafunyo y'ikinyamazuru. Muri ko mukurikira radio RPA ijwi ry'abanyagihugu nyuma y'akaruhuko gato amakuru twabateguriye arabandanya. RPA Kuri wa gatano niho hahambanwe iteka Kevin Iranzi umunyeshuri wo kwishure shingiro ry'Ikajondi muri commune Rutovu intara ya Bururi. Abavyeyi b'uwo mwana bakaba bahavuye bemera kumushingura bamaze kubona ko amatohoza ku rupfu rwiwe yatangujwe n'umushikiriza manza w'intara. Kevin Iranzi yahora yiga mu mwaka w'indwi akaba yitavye Imana ku munsi wa gatandatu heze inyuma y'inkoni yakubiswe n'umwigisha wiwe w'ibiharuro. Abavyeyi b'uyo mwana bakaba bari barahiye bararengwa ko batamushingura hatabanje gukorwa amatohoza. Mwari mwavyumvise navyo nyene mu ncamake hari umutamakazi wo muri village ya gatandatu muri commune Gihanga intara ya Bubanza yasinzikarijwe ubuzima n'abasore babiri bimbonera kure. Ico bamuziza ngo nuko yubahutse kubaza ibijanye n'amafaranga ya koperative yasahuwe n'uwo batazira gihugu yahora arongoye iyo koperative y'abanyagihugu. Idonido na Onezime Dushimagize. Uwo mutamakazi yasinzikarije ubuzima yitwa Mbandagare Consilia wo muri village ya gatandatu muri commune Gihanga. Amakuru atangwa na bamwe mu banyagihugu muri iyo village avuga ko byose byatanguye mu ndwi heze igihe buramatare w'intara ya Bubanza yaje kugisha inama muri iyo commune. Ayo makuru avuga ko ico gihe umutamakazi Consilia yiteguye nk'abandi ngo aje kumviriza iyo nama ariko imbonera kurizi ku mazina ya Nkorimana Bienvenue iramwankira kwinjira. Asuye gusaba ko kwinjira yambonera kuri yamwishuye ko ahitamo gutaha canka kubitwe yongera jamwe mu gasho. Uwo mutamakazi ntiyahisemo gutaha yaciye arabaho yikinga akurikirana inama ari hanze kuko yari afise ikimubabaje ku mutima. Ico naco kaba ari amafaranga baziganije muri koperative Urumuri yasahuwe n'uwahora yirongoye Hakizimana Pasteur batazira gihugu. Iyo nama iheze nk'uko umwe mu banyagihugu muri village ya gatandatu yabitwiganiye. Umwe mu mbonera kure yitwa Obed yategereye wa mutambakazi mu nzira amugira ko iterabwoba. Nami heze witwa Obed yaramutegereye amwibarabara amubwira yuko asubiye kuzaravuga yuko igihugu wahoze arongoye koperative yanyonyeje umutungo wa koperative azokubitwa canke akamugura k'umuriro agapfa. Ubwo ayo majambo ntadusubire kuyavuga bikaba biraheze. Ibintu ntivyagarukiye aho kuko bukeye bwaho ku munsi wa kane nk'igihe c'isaha 5:30 z'ijoro zambonera kure zibiri arizo Obed na Nkorimana Bienvenue bamusanze muhira baramukubita bamuca inguma. Abuzukuru bo mutamakazi baratabaje abatware ku matelefoni uhereye kuri Musanteri Leopold Ndayisaba ariko icababaje abantu nuko muri abatware batabajwe atanumwe yahaserutse nk'uko umunyagihugu muri village ya gatandatu abandanya bitwiganira. Mwizo saha nyene abuzukuru bo mutamakazi basanzwe bafite amatelefone baratelefone Musanteri ababwira ngo sinoza muri ino joro ni vyejo mu gitondo ndahatelefona chef de zone arita ababwira ati kagiye kugikurikirana segiterewe ntiyigeze yitaba nta no kuhashika ngaraho kuno byagenze ntano mu batware ku mutumba yahashitse. Ahari muri kino gihe uwo mutamakazi Mbandagare Consilia afise inguma zitaravugwa kuko amusinzikarije ubuzima naho bari mu minwe y'inyamiramabi ntibaratanga amafaranga yo kuja kumuvuza. Abo banyagihugu bo muri commune Gihanga baridogera cane Nizigiyimana Cleophase buramatare w'intara ya Bubanza ngo kuko aho gufasha ubutungane guta muri yompi Hakizimana Pasteur batazira gihugu kuca yagirizwa cyo gusaba koperative ngo yihutira gufungisha abasaba ko ubutungane bukora.
buramatari ntiyigera avuga ku bunyonyezi bwabaye muri koperative ahubwo adayiruka ku bantu bariko bavuga kuri gihugu ko yanyonyeje umutungo w'abanywanyi ba koperative ayiruka kuri abo bantu aho kuruka kuri gihugu ko yishuje amahera yakuye muri koperative. Tubibutse ko abanyagihugu babiri aribo Jean Marie Mvuyekure hamwe na Bigirimana Claver bafungiwe muri brigade y'Igihanga bazira kubaza ibijanye n'ayo mafaranga yasahuwe na Hakizimana Pasteur batazira gihugu. Nabo nk'uko amakuru avuga Igihanga bivuga ngo bafunzwe bitegetswe na buramatari w'intara ya Bubanza aguma akingira ikibaba uwo yasahuye abanyagihugu. Mu ruganda rwa Rupeya ntitwashobora kuronka buramatari w'intara ya Bubanza Nizigimana Claver ngo agire ico abivugako. Onezime dushimagize urakinuye umukuru w'agacimbiri Muhana Mbogo azwi ku izina rya Michel Songoro muri zone Muyira komine Kanyosha intara ya Bujumbura akwiye guhagarikwa agahanwa bimwe by'akarorero kuko atabubasha afise bwo gupfunga abantu mu ntumbero yo kubaka amafaranga bishikirizwa n'uburongo y'igisata c'amategeko mwishira hamwe Rukristo yishinze kurwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akate Burundi. Mushingwa manza Jean Claude Ntiburumusi agasigura ko bene iyo ngendo y'abatware yerekana aho igihugu kigeze mu bijanye no guhonyanga agateka kazina muntu. Umushingwa manza Jean Claude Ntiburumusi arongoye igisata c'amategeko mwishira hamwe akate Burundi. Iyo nyifato y'uwo mutware ni nyifato tumvikana kandi atamunumwe yoyitahura mu gihugu gitwagwa hisunza amategeko. Mugabo nko ku gihugu cacu c'u Burundi nta nuwo vyotangaza kubera ko ivyo kutubahiriza amategeko bisa n'ivyabaye ingendo muri ubu butegetsi tumazemo iminsi bwa CNDD-FDD. Aho abatware usanga aribo bahonyanga amategeko ugasanga nibo bahagarika abantu batabifitiye ububasha ugasanga nibo baba berezi gufa canke bakatuma ya misore mu mugambo uri kutetsa imbonera kure bakagenda bakabikora babona bagafata abantu atabubasha bafitiye none ntivyotangaza yuko abo batware nabo bo mu mitumba canke kuducimbiri nabo bavyiha bakabikora kuko bo ngirakumbure kuri bo babona umenga babifitiye n'ubushobozi mu gihe imbonera kure zibikora atanico zijejwe ntihagire ububahana. Mu bisanzwe umwidegemvyo amategeko agenga igihugu avuga yuko umuntu afise uburenganzira bwo kwidegemvya mbere no kugira hagarikwe ni mu bihe bimwe kandi bidasanzwe biba bivugwa mu itegeko rijanye n'itohozwa n'iburanishwa ry'imanza z'ivyaha code de procedure pénale. Ubwirizwa shingiro ry'u Burundi eka mbere n'ico gitabo nyene n'imvuze c'amategeko biravuga neza yuko umuntu yategerezwa kuba yidegemvya, niho rero baca baza bakavuga byari umuntu ashobora gufatwa agapfungwa. Mu ushobora rero guhagarika uwo muntu ivyo birekuriwe umushikiriza amanza canke inyamiramabi mugana yo nyene iriko ikurikiranwa n'umushikiriza amanza araba ivyo bariko barakora. Ubu rero kumva umukuru w'agacimbiri yiha ububasha bwo guhagarika abantu akabapfunga akabatoza amahera ubwo n'ubusuma bweruye kandi ni ibintu bigaragaza ukuntu igihugu cacu kiriko kiragenda cihuta tuja mu bintu by'akajagari aho umwe wese akora ico ashatse mu ntumbero yo kwiba abanyagihugu. Twebwe rero dusaba nuko iyo nyifato yohanwa cyane bahereye kuri uwo mukuru w'ako gacimbiri bakamuhana bimwe bigaragara kugira ngo abera akarorero abandi batware bose bashobora kwiyumvira ko bogira inyifato nk'iyo. Mu bijanye n'intwaro hari imyidogo muri bamwe mu basirikare bagiye mu karuhuko k'izabukuru kuva mu ntango z'ukwezi kwa Gitugutu uyu mwaka wa 2023 aho bavuga ko bahawe impamba y'ibifungurwa y'ukwezi kumwe gusa mu gihe abandi bakukurutse bahora bahabwa iy'amezi 3. Byongeye abo basirikare barababazwa no kubona bimwa uburenganzira ku mafaranga bagiye baraziganya bakiri mu kazi, amafaranga yo bafashije mu kubeshaho imiryango yabo. Kuri kimwe muri abo basirikare b'abakukuruke yaganiriye na radio RPA. Twebwe abasirikare duheruka kuja mu zabukuru twatanguye kuja mu miryango yacu itariki 1 y'ukwezi kw'icumi. Ku rutonde twari dufise twarabona ko handitse ko tuzogera tungana 1,350. Mugabo rero twebwe nubwo turi imiryango yacu ntitujye cyo kimwe n'abandi kuri byose. Twebwe twake twose arase y'ukwezi kumwe. Arase y'ukwezi kumwe igizwe n'ibiharage, umuceri,
amavuta n'ifirigo mu gihe n'ibisahira ibirane navyo nyene bateza kugenda bitwara mu gihe abandi bakukurutse baronswa rasiyo y'amezi 3 bashaka kugira bati rero kubera rasiyo mutwaye ukwezi kumwe hasigaye y'amezi 2 rero mufate ofedo rutane mutwaye mujane mu miryango yacu muyifotoze muyisigire umugenzi mwizige ngaha irasiyo ijya soke tubahereza abatelefone muce muda muyitora canke divani ntibizogenda bavyekida bakurikirana ntibiguraza hama birigusha ugura aho wegereye ivyo vyose twarabikoze ofedo twayifotoze turashyira abagenzi bacu mugabo rero kuri rasiyo y'ukwezi kw'icumi twaraterefone tuti rero ntibimeze gute kuri rasiyo yameze itariki 28 nta kigenda batubwira bati ngo byarahagaze gute rasiyo y'amezi 2 yose barayiriye wemwe gutera ujavye muri etamajoro ngo yuko atamusirikare yakukurutse basubira gutwara rasiyo yiwe tutiraho tuzokwanga tuza kuyitora twe dutwara imwe y'amezi 3 kugira ko abandi bakukutse bayitwara ngo rero baravye hasi tuzahagarikira kuri twebwe kandi rasiyo y'ubwa mbere barayiduha y'ukwezi kumwe iyo y'amezi 2 nibananiye bati yego twebwe rero twabona ko bari mu busuma tutangira rasiyo y'ubwa mbere y'ubwa kabiri guca inyuma batuma babihagarika ku bandi b'imbere bakiri ku kazi bakaba bazi ko ico gihe batadoroba rero twe dusaba ko iyo rasiyo twoyirositwara y'amezi 2 ico ni ca mbere kuri twebwe dusaba ko twofatwa co kimwe n'abandi bakukurutse bikaba byarahindutse naho bikaduhindukirako nta ngorane hariho amafaranga twabikije ariyo bitaranye arasorusi ari kuri konti zacu yakaswa twebwe kwahise twayibikiriza mugabo ubu ntibemera kuyaduha ari kuri konti kandarani wacu mugabo uvuze uti ni mu mpaye amafaranga ngo ntituyaguha ngo utazanye urupapuro atestation de service yanjye imbagwa muri depesoke ariko ngo no muri NSS ngo turubone urupapuro ntidusha tuguha tube gusaba pene niyo na fini yacu yabo bw'amahera twabikije yahitanye arasubise ko yotanye ndategeko bakatudeblokera tukayaronka iyi miryango yacu tukaja gusuma ntitwoburi yacu ngo tube n'amafaranga abagendesha amapikipiki yunguruza abantu kwibarabara rya Bubanza Bujumbura bavuga ko batagira isaganirizo kuko aho baberetse hose bagiye kuhahagarara abapolisi baca babafata bavuga ko aragatotezo kuko bibabuza gukora kugira bashobore gutunga imiryango yabo inkuru ya Dani Claire iratwumva abo bagendesha amapikipiki ibubanza no ku nkengera z'igisagara ca Bujumbura bavuga ko batoroherezwa mu mirimo yabo n'abapolisi bavuga ko bafatwa n'abapolisi bambaye umwambaro usanzwe naho baba bahagaze ku bituro vyabo hari n'igihe ngo babatega bakoresheje ikiziriko bakagwa hasi abo bagendesha amapikipiki bavuga ko naho wowe ufite ivyangombwa bagufata ntitworoherejwe n'abapolisi b'Ibujumbura ni Bubanza kugira ahantu batugereye tugeza abakiriya uhashitse uzibona umupolisi agufashe imoti wawe akabifasha ubona umuntu yambaye sevire agufata kuri Mendeze kukanga iya ku Nyabagera cyangwa Kamungagara mu Cibitoke cyo kuri Hope mu Kamenge ku Muzinda ntashobora guhagarara umuntu yambaye sevire agufata polisi bazi ikiziriko mu kaburimbo uriko uragenda abamotari bamwe baguye umusenyi ntashobora hagarara zibana bagufata akamara amazi nubwo ufite dokima zikwiriye imoto barenze bayifata uyirekura utanga amafaranga abo bagendesha amapikipiki bavuga ko abapolisi bafata amapikipiki yabo bakayatwara kugira bayigusubize urinda gutanga amahera polisi nawe yagufashe bamuhaye 50 30 vyo n'ivyo bitero birayiguhe cyane bakaguca amande kukadokima kakata abantu banyamba bamuta tukubaheza nk'abandi banyagihugu iyo bagufashe n'imoto batera bayikwaka batera bayijyana imoto usura gukora uwo munsi ku bijyanye n'iyo myidogo y'abagendesha amapikipiki ntituraronka abarongoye igipolisi mu ntara za Bubanza n'igisagara ca Bujumbura kugira bagire ico babivuzeko arakoze Dani Claire iratwumva mu kiganiro dukingire ibidukikije cyo kuri uyu wa gatanu tugaruka ku bijyanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe uguhangana n'ibiza n'isibe hamwe no kugarukira ku bahuye navyo umunsi wahimbajwe mu kwezi kwa Gitugutu guheze muri zone ya Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura muraza kumva ariko ko uyu munsi wahimbajwe mu Burundi mu gihe ingorane zikiri nyinshi ku banyagihugu bakozwe ko n'imyuzurira yisubiriza mu gishikirizwa na Onezime Dushimagize dukingire ibidukikije dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose ibisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu
kuwa 20 gitugutu guheze harahimbaje mu Burundi umunsi mpuzamakungu wahariwe guhangana n'ibiza n'isibe be no kugarukira ku bahuye navyo. Uwo munsi ukaba usanzwe uhimbazwa ku isi yose buri wa 13 gitugutu uko umwaka utashe. Icivugo c'uno mwaka cari kurwanya ubusumbasumbane mu kubaka akazoza keza. Uwo munsi wahimbarijwe muri zone Gatumba, komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Mu majambo abategetsi bari bahari bashikirije baragarutse ku bimaze kurangurwa, baranavuga kandi ko hakiri igikenewe gukorwa kugira ngo imyuzure y'amazi maze kuboneka katari gake muri zone Gatumba ntiyongere konona ibintu. Naho hari imaze gukorwa ku ruhande rw'abanyagihugu bo mu Gatumba bavuga ko impinga ikiri ndende. Iruhande y'ubuzima bugoye imyuzure y'uruzi Rusizi yabashizemwo bafise n'ubwoba bwa kazoza aho babona ko iyo myuzurira ishobora kwisubiriza. Ahanini ivyo nivyo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri wa 17 Munyoni mwaka wa 2023. One zino dushimagize nije ngiye kukibashikiriza. Ndabahaye ikaze. Dongeye kubaramutsa nshuti bakunzi b'ikiganiro dukingira ibidukikije. Kwa 20 gitugutu zone Gatumba iramutse yakira ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe guhangana n'ibiza n'isibe hamwe no kugarukira ku bahuye n'ingaruka zavyo. Mu ijambo ryo kwakira baraho buramatari w'intara ya Bujumbura Sengiyumva Desire yagarutse ku ngaruka z'imyuzure y'amazi imaze konona ibitari bike mu mazona mwamwe agize intara ya Bujumbura. Buramatari Sengiyumva Desire yanasabye ko iyo ntara yoshigikirwa mu guhangana n'ibiza n'isibe hamwe n'ingaruka zavyo. Rero uri hejuru tukizera yuko iki kibazo cy'ibiza n'isibe bishaka kuvuga muri ino ntara byotorerwa umuti urama kugira ngo bikunde umwenegihugu abeho neza. Aho twovuga nko kuronsa amatongo abenegihugu bayatakaje kubera imanga zateye mu misozi. Ikindi twabasaba nyakubahwa mwasabika ubushikiranganji bwacu kugerageza gufata ingingo ibereye kugira ngo umwuzurira ushishira gutera izone ya Gatumba na zone Rukaramu bitore umuti kugira ngo abenegihugu ntibamane intekera ku mutwe cyane ngo bashishikare kuba muri bijya bibanza bitabereye aho bashishikara gusegerereza kandi bari bafise amaboko yo gukora gutyo ivyo bibazo tubisezerere burundu. Andrendo yambaje yari yaserukiye ubushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu muri ivyo birori yarashikirije nawe n'ijambo kubwo umunyamabanga yamaho muri ubwo bushikiranganji ngo hari byinshi bimaze gukorwa na cyane bifasha gutabara hakiri kare abahuye n'ibiza n'isibe. Uwo mutegetsi yavuze ariko ko hari igikenewe gukorwa nari ibishobora gusubiza mu ngorane abanyagihugu bihari kandi bizwi. Mu gihe habaye ibiza ingaruka mbi zavyo zishikira abenegihugu mu buryo butandukanye. Hari ubuzima babayemwo canke aho baba, amagara make y'abakeneye ubufasha butandukanye nk'abagendana ubumuga, abageze mu zabukuru, abakenyezi bibungenze, abagendana indwara zidakira, abana n'iyindi mirwi. Abashingantahe bapfasoni, guhimbaza uyu munsi mukuru n'akaryo keza ko kwirimbura tukarabira hamwe ibyo tumaze kurangura, intambamyi twahuye nazo, maze tukigira inama ku bikorwa tugiye kurangura mu ntumbero yo gushika kuri ya mahangiro indwi y'umugambi w'isi wo gukinga no guhangana n'ibiza n'isibe witiriwe Sendai turiko turashira mu ngiro kuva mu mwaka wa 2015. Kuva muri uyo mwaka nyene w'2015 gushika uyu munsi igihugu cacu kibicishije ku bushikanje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano no ku rwego rw'igihugu rujejwe gukinga no gutabara ibiza n'isibe byamaze kurangura ibikorwa bitari bike bifasha mu gukinga kumwe n'ibyo gutabara bashikiwe n'ibiza n'isibe. Ikarata yerekana ibice by'igihugu bibangamiwe n'amangenge makuru afatiye kuhindagurika ry'ibihe. Iyo karata ikaba yarafashije kumenya amakomine 50 abangamiwe cyane gusumba yandi.
iyi komine ya Mutimbuzi ikaba igira kane inyuma y'amakomine 3 yo mu gisagara ca Bujumbura. Mu gukinga ibiza n'isibe, leta y'u Burundi irashigikirwa n'amashirahamwe atandukanye yaba yaha mu gihugu umuryango utabara imbabare Croix Rouge n'andi mashirahamwe y'abayegamiye ishirahamwe ONU canke yandi ashigikira leta mu iterambere. Ndangirize kugusaba amashirahamwe ashigikira imigambi iterambere mu gihugu cacu kubandanya terera agacumu kubumwe mu bikorwa bijanye no kurwanya ibiza n'isibe, na cane cane muri iki gihe abahinga bamaze kutumenyesha ko imvura izogwa ari nyinshi cane ikazohava yonona ubutunzi bw'igihugu yongera isinzikaza ubuzima bw'abantu, na cane cane abantu nikora canke abasanzwe barasinzikajwe n'ibiza n'isibe byahitiye. Umunsi mpuzamakungu wahariwe guhangana n'ibiza n'isibe hamwe no kugarukira ku bahuye navyo mu Burundi warahimbajwe muri zone ya Gatumba. Washitse abahuye n'ivyago biturutse kuri iyo myuzure y'amazi bagifise vyinshi bibahanze gushika ya mango. Ubuzima bwarahindutse mu bibahanze, hakaba harimo kuri bamwe ko bikibagoye kuronka aho bakika umusaya hameze neza be no kuronka ico bafungura. Mu banyagihugu twaganiriye hari n'abafise ubwoba ko ivyo biza bishobora kwisubiriza umwanya wari wo wose. Nariye byavuzwe ko imvura izogwa muri uno mwaka ari nyinshi cane mu Burundi no mu bihugu vy'akarere. Mu Gatumba nyuma y'ivyago vy'imyuzurire vyagiye vyikurikirana kudushikira, ivyahindutse ku buzima bwacu n'ingaruka nyinshi cane gose. Nka bimwe turashobora kuvuga ni nko kubura aho dukika umusaya kuko inzu zacu zahitanywe n'uwo mwuzure zigahenuka, aho twahora twikora mu butunzi kugira ngo tugaburire imiryango, imirima yaratwawe, utubotike turatwagwa. Rero gushika uno munsi turi bantaho nikora, bimwe bikomeye cane vyatumye abenshi babura aho bakika umusaya. Ubugira kabiri naho vyaraduteye ubukene budasanzwe, mu nyuma haraduka gukena amazi meza yo kugira ngo turondere utwo gufungura canke tugire isuku ku mubiri, bituma uwo mwanda ugwirirana, haraduka korera mu mihana, mbere irahitana na bamwe mu bayigwaye. Hadutse ingorane z'ubukene rwose kubera utawukirima waje usanga uri umurimyi ca wicara uko bimeze. Vyaravuzwe ko iki gihe ikiringo c'imvura isanzwe igwamwo izuba nyinshi cane twabimenyeshejwe, ariko kugeza ubu leta naco yigeze ifata kugira ngo ifashe abanyagihugu basanzwe bari mwiyimiriye iterwa n'amazi, kuko kugeza n'ubu amashirahamwe amwe yacihagarika nk'imfashanyo ariko bifasha nk'abantu bari muri site yarahagarikije. Ibindi navyo bavuze ko bazoshobora kubadekasa canke babafashe kubaka n'iki kibanza nyene co muri site, bafashe kunagura izindi nzu nshasha, ariko kugeza n'ubu ntibirakorwa kandi imvura ibandanyirwa. Nk'uko twatwiganiwe n'abanyagihugu bo muri zone Gatumba, inzego za leta zijejwe kwikenera hafi igikorwa co gukinga ibijanye n'ibiza n'isibe be n'ingaruka zavyo zisa n'izidashira inguvu mu gikorwa cazo. Turabigaruka ko mu gice ca kabiri ca kino kiganiro tubanza tumira amate. Uwo munyagihugu yahora abona hari toborera canke nyina agatinya no kuritobora kubera gutinya, uwo mutura k'umutwe mutaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka, aho naho atari karakinjakinja mu mukenkekenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Abanyagihugu bahuye n'imyuzure iturutse ku ruzi Rusizi baganiriye na Europeya bamenyesha ko gushika amango bakiriko bigwanako bagerageza guhangana iyo myuzure y'amazi ishobora kwisubiriza. Umwe muri abo banyagihugu yatumenyesha ko inzego zitandukanye zo ku rwego rw'intara bazituye bazitabaza ngo zigire ico zibafasha, bafatiye ku kungene babona uruzi Rusizi rushobora kubasubiza mu ihumbi, ariko ntivyagira ico bishikako. Imyuzure
twebwe n'ubu turabona ko amazi atawe kuzagwira kubera amazi ariyakimira mu kiyaga iyo avuye kuri rusizi ruguma rumena. Twebwe twarituye abajejwe intwaro, nyakubahwa guverineri arabizi, nyakubahwa musitanteri arabizi, ba nyakubahwa bashefu de zone barabizi, eka benshi n'abashingamateka baba muri no komine ya Mutimbuzi barabizi. Tubona aho tuja kubera amazi mu kwezi 12 yama yatanga utwimo, ariko nk'abenegihugu turaza turagira utunama kugira turangire twaba turikingira uko bishoboka umwuzurire, kandi turabona aho rusizi rumenera nta heshi tuba tuhabona, ariko tukarindira ibikorwa byova muri leta tukabura. Turavye nka igipolisi kijejwe gutabara ibiza vyarigeze kuza, ico gihe haraje mu generali aravuga ati uruzi rugiye gukorwa rwa rusizi barugire kirare. Rero twe ntituzi ikibujije kugira kirare uruzi rwa rusizi n'ubu, kandi amahera yarabonetse. N'ubu twarumvise ko amaradiyo isamirizi rero bavuga ko umuhinga wa ONU uwuserukira ONU yemeye ko ashobora kudufasha mu gukingira iyo myuzurire. Rero twe ntituzi aho intambamyi zibera kugira ngo ibikorwa ntibitangure nyezina. uwo munyagihugu twaganiriye amenyesha ko we nabo begeranye bamaze iminsi bakora ibikorwa rusange ku nkombe z'uruzi rusizi bagerageza kurucira inzira, ariko ko ubwabo bonyene bigoye kubyishoboza. Uruhara rwa leta rurakenewe cyane mu guhangana n'imyuzure y'uruzi rusizi ishobora kwaduka umwanya n'umwanya ku bwabo banyagihugu. Yego haravuze yuko hazogwa imvura nyinshi, aho duherereye ntabwo twiteguye, kuko umwiteguro wa mbere dusanzwe dufise ni uwo gukora ibikorwa rusange aho hafi ku nkombe y'uruzi nyene rusizi. Twari twaratanguye kugira ngo turabe yuko twashobora kwikingira, ariko ivyo bikorwa rimwe na rimwe ari naho usanga hariho imvugo iva muri leta igira bati niduhagarare ntitubandanye, tugaca tujuragirika tukabura ibyo dufata n'ibyo tureka. Mugabo ubu igikorwa cariko kirabandanya buke kugira ngo turabe yuko twashobora kwikingira. Uwo niwo mugambi twari dusanzwe dufise mu kugira ngo turabe yuko uyu mwaka tworusinda, ariko naho tuko turabikora niko birafise ico bitanga, kuko nko muri iki gihe imvura yariko iragwa, yaba ari nka mbere tutari bwatangure kugenda gushigikira yaba yamaze kudushwaramwo. None ubu uye ntarashika aho turi, nico gituma tubona yuko neza na neza ibikorwa rusange tuko turakora birafise inguvu, kuko yaduhaye agahembo gatoyi mu gihe amazi ataraba menshi, ariko turakeneye inguvu za leta tuyisaba yuko yoza kuraba aho tugejeje ibikorwa rusange kugira ngo nayo idufate mu mugongo, nukuri ibandanirize ku bikorwa tuko turarangura, kuko abenegihugu dusanzwe dufise ishaka ryo kugira ngo turuzibire, mugabo bitavuye kuri leta yo isanzwe ifise ububasha n'uburyo bukwiye, twebwe ntacyo twokora. Nshuti bakunzi b'ikiganiro dukingira ibidukikije, ni no kuri ivyo bisabwa n'abanyagihugu bo muri zone Gatumba intara ya Bujumbura dusozere ikiganiro dukingira ibidukikije c'uno musi. Twarabiye hamwe ibijanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe guhangana n'ibiza n'isibe hamwe n'ingaruka bitera ku banyagihugu. Uwo musi ukaba wahimbaje no mwaka mu Burundi kuwa 20 Gitugutu muri zone Gatumba. Izone nk'uko mwavyumvise isanzwe yarahuye n'ivyo biza, mbere n'ingaruka zavyo zikaba zishibonekeza ku buzima bw'abanyagihugu baba ngaho mu Gatumba. Mwakoze mwese mwawuteze abiri kuva mu ntango za kino kiganiro gushika tugisozere. Onezino dushimagize nariko ndakibashikiriza, ndabasezeye ndayipfuriza kuranirwa mu banyu no mu vyanyu. Ndabaha irindi sango mu kiganiro gikurikira ku wa gatanu uza. Cari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu ku misi yose ya gatanu.
Hano rero ku kiganiro dukingira ibidukikije hagarukiye amakuru yo kuri 17 Munyonyo umwaka wa 2023 mwebwe mwariko murayumviriza ndabashimiye bakoze kandi nabagenzanje bayegeranije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira Emmanuel Ningeko nari kuri mikro ndabikebanuye muroranirwe mu banyu no mu byanyu